Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu bahe mudukurikirana muri impande zimwe z'isi. Ikaze muri ano makuru turi kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Amakuru y'uno munsi baza kubabwira avugwa mu Burusiya ndetse na Ukraine, turababwira n'avugwa muri Amerika ndetse n'avugwa ku mugabane w'Uburayi n'ahandi. Ikaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero twibutsa kugira sabone canke kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru atojwe neza aca kuri channel yacu. Kaze. Nkuko twabibabwiye rero amakuru yacu yahera n'ubundi muri Ukraine ndetse amakuru yacu yahera neza mu karere ka Donbas region ahasanzwe ariko harabera imigwano hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare ca Ukraine neza rero mu kwezi kugira kane intambara nta sinyo yo guhagarara iboneka ko ifise mu gihe Uburusiya bwamenyesheje ko budashobora guhagarika ino ntambara mu gihe butazaba burashika kuco bwagambiriye gushika ko mu gihe bwatanguza ico bise special operation akaba haheze hafi amezi here iyi special operation Uburusiya bwatanguje igihugu ca Ukraine itarashika ku ntsinzi Uburusiya bwari bwifuza rero nico rero imigwano ikaba ibandanya muri kano gace ndetse umuriro mwinshi cyane gose uriko uraboneka muri kano gace ka Donbas region aho neza imigwano ikomeye cyane gose uno munsi iriko ibera mu karere ka Severodonetsk rero iyi niyo target yo muri kano gace ubu niho intambara zigeze aho ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku mugoroba habereye imigwano ndetse abasirikare ba Ukraine babanza kuba baravuye gatoya uno munsi mu gatondo ko kwa Mungu abasirikare ba Ukraine bongeye kugaruka ku bwishi ndetse bazanye uno munsi aho abasirikare ba Ukraine bari baje bazanye n'ibigwanisho bishasha byo bigwanisho Amerika iheruka gutanga ya maroketi yatera kure ya Hamsa high power precision rocket. Izi nazo zikaba harizo abanyamerika baheruka guha igihugu ca Ukraine. Izi no munsi nizo zakoze cyane gose muri kano gace ariko rero ibi ntivyatumye bafata n'agace na gatoya kuko nubundi Uburusiya nabwo bwagumye busatira bukoresheje ama rocket ama guided missile nkuko vyamenyeshwe n'umushikanganje wo kwibona amaso wa Ukraine. Akaba Uburusiya nabwo bwongereje ndetse bwakoresha n'indege ya K-52 ndetse n'indege ya T-72. Izo ndege rero nazo ku buhande bw'Uburusiya zakoze cyane kuri uno munsi ubitero by'uno munsi no mwanya tuvuga ano makuru intambara ziracabandanya aho abamenyesha makuru bashitse hafi ya hariko harabera imigwano bavuga ati ni nko mu kuzimu ni nko mu muri udashira aho bivuga ko kuba ushobora kwibaza ko hari ubuzima bukihari ndetse hari umuntu akari ahema ari bitangaza kuko hariko hategwa ubwoko bw'amaroketi yose ndetse n'amabombe yose akomeye aho ibisenyuka buri mwanya nyene bivuga ibibombe bikomeye cyane yaba ku mpande zose ndetse aho biboneka ko ataruhande na rumwe muri kino gihe goroshe cyane gose mu gihe Ukraine iza yararose zino rocket launcher zisanzwe zitera ama rocket akomeye cyane gose rero ubu umuriro uri kuraka ariko rero ushaka kwibaza ati kubera iki kano gace kariko kaberamo zino ntambara zikomeye kuba kamaziki igituma bahagwanira bikomeye gutya ni muri aya makuru. Muti rero guteka no gace ka Severodonetsk kariko karaberamo hino migwano ikomeye nkose ndetse aho bivuga ko kano gace ka Severodonetsk kariko kaberamo imigwano kurusha ndetse niyabereye mu tundi duce twose. Kano gace ka Severodonetsk ubundi nta nabantu benshi basanzwe bakavamo kano gace kose gasanzwe kasanzwe kabamo abantu bonyene ibihumbi 300 murumva ibihumbi 300 ntabwo ari benshi cyane gose rero muri kino gihe ndetse bano bantu bakaba barihungiye hakaba hari hasigaye nk'abatama n'abatamakazi n'abantu nyine bakuze base guhunga abari nibo basigaye ndetse aho bivuga ko nibura n'abantu 220 basigaye muri kano gace ariko rero igituma rero zino ntambara zikomeye muri kano gace ni iki kano gace igihe Uburusiya bwo gafata niko gace Uburusiya bushobora gushiraho ibirindiro ndetse bagatuma baca urubibe ntarengwa aho byogora cyane gose igihugu ca Ukraine kongera gutera mu gace ka Donbas region muri rusange mu gihe kano gace ka Severodonetsk igisirikare cy'Uburusiya cyo cyagafashe. Ico bituma rero igisirikare cy'Uburusiya kiko kirakora ibishoboka byose kugira ngo kano gace ka Severodonetsk nako nikagwe mu minwe y'Uburusiya nkuko intara ya Mariupol yaguye mu minwe y'Uburusiya. Aha rero bakaba bariko barakoresha ama strategy y'ubwoko bwose kugira ngo yaba ku ruhande rucanke ruriya bafate kano gace rero kakaba kagizwe n'imisozi ndetse n'ibiyaya aho ushobora kuba ubona uri hakurya canke hakuno ushobora kuba ubona ikiyaya cy'ibirometero nka 50 kigaragara. Aha rero hagaragara gutya niho hariko harabera zino ngwano bikaba biboneka rero kubera kuba
hasanzwe hagaragara cyane gose hafira abantu benshi ndetse aho biboneka ko abasirikare bo ku ruhande rumwe bashobora kubona abasirikare bo ku rundi ruhande uvuga ko abasirikare ba Ukraine iyo bari hakurya barashobora kubona neza aho abasirikare b'u Burusiya basanzwe bari na cyane cyane uko bariko barakoresha amadrone ndetse n'ibindi bikoresho byose vya intelligence bishobora gufasha uruhande rumwe na rumwe kugira ngo bashobore kwivuna umwansi ndetse urabona hamwe na hamwe abasirikare ku mpande rumwe kubera amabomba ariko arategwa birukanga bava mu duce bava mu tundi ariko bose rero bano basirikare ibiriko biraba ni nkaho bagwana babonana ariko rero bakaba bashira hagati yabo nibura ibirometero 5 canke ibirometero 10 kugira ngo kubera batera ano maroketi akomeye rero akaba azahitana abatari bake nkuko mwavyumvise President Zelensky yamenyesheje ko nibura kano gace ku ruhande rwiwe rwa Ukraine ko hapfira nibura abasirikare 200 ku munsi ndetse agakomereka abashika 500 ku ruhande rw'u Burusiya ntituzi igitigiri c'abapfa kuko nabo barapfa ndetse n'abakomereka ntitubizi kuko u Burusiya ntiburamenyesha igitigiri c'abakomerekera muri tuno duce turabandanya n'ano makuru aho tugiye kubabwira ibitero vyabaye ku mugwa mukuru Kiev nazo nyene vyakozwe n'igisirikare c'u Burusiya mugume hafi tuve rero mu karere ka Severodonetsk mu ntara mu gace ka Donbas region aho turiko turababwira ibiriko birahabera dusimbire hakurya ku mugwa mukuru Kiev ndetse tuzashika ku mugwa mukuru Kiev tubabwire ko na ka Kiev mu ntara igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru naho no munsi hatewe amarokete n'abasirikare b'Abarusiya aho ngo bari batagetinze ibimodokari vya gisirikare vyariko birunguruzwa bivana muri tuno duce rero bakaba bavuga ko bobo ngo baturiye amamodoka ya gisirikare yariko rava muri ka Kiev bakoresheje indege ya T-72 tanka ndetse izi ndege zikaba arizo zakoze cyane gose umuntu munsi uko twabivuze twagiye turababwira tuve ngaho rero ka Kiev tugende ku mugwa mukuru Kiev ku mugwa mukuru Kiev nyuma y'ukwezi kumwe kose kwayiguheze hari amahoro hatikanye cyane gose atagitero na kimwe kiriko kirahabera uno musi rero mu gatondo kuno musi wa Mungu bakaba babyutse bumva urwamo rw'amabombe agwa muri kano gace ku mugwa mukuru neza mu burengero bw'igisagara mugwa mukuru Kiev aho Burusiya bwateye amabombe ndetse amabombe hafi ashika 6 bukoresheje indege ya Tu-99 canke Tu-99 indege rero akaba ari yakoze ibitero byo ku mugwa mukuru Kiev aha naho bakaba bateye ikigo ngo coba carimwo amantuzeya ngo bakaba bateye ikigo carimwo amaburende ya gisirikare ndetse n'ayandi mu modokari armored vehicles amamodokari yandi adashobora kumenwa n'amasasu ibi mu bikoresho byose bikaba byatanzwe ngo n'ibihugu byo mu burengero bw'Uburayi ngo muri iyi ndwi iheze rero akaba ari byo Uburusiya bwatagetinze bukaba bwateye ano mabombe ndetse kino kigo ngo cari yayisanzwe ari ihangare ya railway canke ya train akaba ariyo rero ngo bino bikoresho byo byasikiyemo aho zero ko Uburusiya bwamenye bino bikoresho byasikiye maze rero ni intelligence y'Uburusiya yarabikoze maze bamaze kumenya aho bino bikoresho biri ku mugwa mukuru Kiev bahita uno munsi baratera aho bivuga ko batenibura amarokete 8 atewe n'indege ya Tu-99 aho ngo nta muntu yafiriye ariko hakaba hakomeretse umuntu umwe kuko ngira ngo nta bantu bari bahari kuko bino bitero byazindutse biba mu gitondo ca kare buramatari canke meya w'igisagara ca Kiev yamenyesheje ko atari bino bikoresho ano mantuzeya ano maburende ndetse n'inandi mamodokari ngo yaraje yofashije nko kunguruza abantu bakomerekeye nko kunguruza abasirikare bakomerekeye ku rugamba y'ama armored vehicles canke nayo nyene y'amaburende mugata n'amaburende y'intambara rero ngo niyo yaturiwe muri kino gitero cakozwe ika Kiev kumugwa Kiev nako ku mugwa mukuru wa Ukraine aho kino bitero byazindutse mu gitondo ndetse byabi sound canke byabi ibikoresho bivuza by'amamiko bica bivuga iyo hatewe byiwe biravuga rero muri kino gisagara kwa mukuru aho igihugu aho nako buramatari nyene canke meya w'igisagara ca Kiev yamenyesheje abanyagihugu ko batova mu mazu bagume mu mazu no musira abanyagihugu bakaba biri mu mazu gutinya ko Uburusiya bwari guhava buhagira ibindi bitero ku mugwa mukuru wa Ukraine. Tuva ngaho rero tubandanye n'amakuru nyene muri Ukraine Uburusiya baramenyesha ko nyuma yaho Amerika itangiye
ya mamodoka bya biburende bitera amarokete kure cyane gose Uburusiya bwamenyesheje koko umuziro uzigwa hamwe igihugu ca Ukraine cotera n'irokete imwe ikagwa ku butaka bw'Uburusiya ko igisagara ca Kiev bazoca bakizimanganya ko ubu batazosubira kubafinisha nk'uko babigize mu giheruka ko Uburusiya buzoca butagetinga igisagara Kiev. Ibi rero bikaba byamenyeshejwe n'umuvugizi wa Kremlin canke umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu by'Uburusiya. Tubandanye n'andi makuru tuve mu Burusiya ndetse na Ukraine tujabuke hakurya muri Amerika, aho muri Amerika ku munsi w'ejo kuwa gatandatu hongeye kuba ibitero byo bita shooting out, aho abantu bitwaje inkoho i Philadelphia barashe mu kivunga c'abantu barasa abantu benshi cyane gose, hakaba nibura hakaba hapfa abantu batatu abandi 9 barakomereka. Abantu badutse barasa amasaso nta numwe bwa nuno munsi igipolisi kirafata. Ibiro bikaba biboneka ko muri kino gihe muri Amerika abantu bagira cyane gose n'ibitero by'indani muri Amerika, aho uza usohoka ukumva umuntu ararashwe kuko ntumenya ngo barasahihi kandi bino bitero muri kuno kwezi kaba byagwira cyane ndetse bikaba byacanze n'amategura amategeko icyo gukora cyo kudakora. Perezida Biden yari yapropose ngo niba ibyo guhagarika kugura ibyo kubuza abantu gutunga inkoho menizi zishobora kurasa amasasu menshi bidakunze, ngo basi ngo nibura ngo bamufashe batore itegeko ribuza abantu bari munsi y'imyaka 21 kugura inkoho, kandi ngo abazoba bemerewe kugura inkoho ngo bazobanze bacekingwe canke barabe kahise kabo mu myaka y'imbere yaho ukuntu bagiye barigenza. Ibi rero Biden yabivuze ko asaba ko ngo nibura bogira ibyo kugira ngo babe bararaba ko ibino bintu byogabanuka. Twibuze ko uno munsi ko biri n'umwana ashobora kugura inkoho, ashobora ndetse kwigura online akagenda bakayimuzanira muhira canke akagenda akayitora atabatenze kubazwa ikintu kimwe kirakuba yifitiye amahera yo kugura inkoho. Nico gituma rero inkoho muri Amerika zigwiriye ndetse zigakoreshwa nabi, ndetse aho ziboneka ko ubuzima bw'abantu benshi cyane gose bugeramiwe kubwe inkoho nyinshi cyane gose zuzuye muri kino gihugu zidashobora gukontororwa n'igipolisi canke na leta. Tubanaye nano makuru nyene turi muri Amerika nyene, aho Perezida Biden ari Dorwin ku munsi w'ejo ku mugoroba nyene yaranyegejwe yirukanwa mu kinogo ico bita safety tunnel, aho ngo habari biketse ko hari igitero kigizwe kuri Perezida Biden, aho indege ya gisivile, indege yo mu bwoko bwa helicopter yinjiye muri zone mu gace Perezida yararimo, aho ndetse bivugwa ko abajejwe kumucungera Secret Service baciye birukanga cyane gose bagenda kumunyegeza, ndetse abandi nabo birukanga gukurikirana iyo ndege baza gusanga mu nyuma, ariko baza gusanga iyo ndege ko yaciye aho hantu itamenye ko ari agace kari kagizwe zone privé. Twibutse ko ahantu hose Perezida wa Amerika ari baba bazibiye igice cyose cyo kirere cyose kiba cazibiye atandege yari yose yemeye kugicamwo. Rero indege ikaba yaciye muri zone privé mu gice cyabujijwe ko atandege yashobora kuhaca, ariko rero navuga ko bano bantu batabimenye ndetse bo batakurikiranye neza amaradari yabo abereka ko kano gace katari kemerewe kuba camo. Rero igisirikare ndetse na Secret Service bakaba barafashe bano bantu bari muri no helicopter, ariko bamaze kubavugisha basanga n'abantu basanzwe nta kibi na kimwe bari bategura kuri Perezida wa Amerika. Ndetse Perezida wa Amerika rero habonwa kuvanwa aho hantu yari yajyanywe kunyegezwa, amahoro hasubira kuboneka ku mutekano wa Perezida Biden. Tuve muri Amerika dusimbire muri Bangladesh. Muri Bangladesh ibyago bikomeye byabagwiriye kuno munsi, aho mu gitondo cy'uno munsi bazindutse abantu batekewe no gwa cyane gose, aho biturika cyane gose byaturitse, ndetse umuriro w'ikirenga ukaduka, aho abantu 39 nako 49 bahise bapfa, abantu bashika amajana 3 bagakomereka. Murumva ko kino kintu cyari gikomeye cyane gose, n'ubu ntibiramenyekana ikintu cyari cyo cyaturitse, ariko haturitse ibiturika bikomeye cyane gose kuri sosiyete isanzwe itwara amakonteneri, ndetse ikaba yari hampande y'igisagara, aho rero n'ibikonteneri yari isanzwe yarapakiye byari hafi byahiye, ndetse rero ibi bikaba byo byatumye haduka ibiturika bikomeye cyane gose, ndetse bivuga ko hoba harimo ibitoro. Aba rero umuriro ukaba wacukwiragira uturiye amazu menshi, maze abantu 49 bahita barapfa, amajana 3 barakomereka. N'ubu rero neza ariko ntibiramenyekana igitigiri, kino gitigiri gishobora kurengana, aho biboneka ko amazu menshi cyane gose yahera tokombera umuriro waruteye ubwoba. Turahojeje rero abanyabangladesh ku byago byabashikiye uno munsi. Tubandanye nano makuru yacu tuvuye muri Bangladesh tuvuze ati Imana ibahe kwihangana.
tuve muri Bangladesh tugaruke mu France. Perezida Emmanuel Macron ku munsi w'ejo yaragize commentaire Kiev umugwa mukuru wa Ukraine canke meya wa Kiev n'abandi batayakiye neza, aho Perezida Emmanuel Macron yariko aravuga ko Perezida Putin kuba yarateye igihugu ca Ukraine yakoze amakosa akomeye cyane gose, ariko rero muri no jambo yongeramo ko ngo nubwo biruko ngo ntabwo amakungu ngo akwiye guhimiriyetinga canke gushaka gukoza isoni Perezida Vladimir Putin, kuko ngo bizoshobora gutuma amahoro ataboneka muri kariya karere, ngo ahubwo amakungu yarakwiye gufata Perezida Putin kuvyo yakoze ngo bakamufata kuvyo yakoze ngo ariko batarenze gushaka kumukoza isoni, ngo kugira ngo bishoboke ko Perezida Putin yemera ibiganiro, ngo handi ariko rero nibabandanya kwitaho kuvyo kumukoza isoni ngo bishobora gukomera cyane gose, bigatuma n'ibiganiro bitaba hagati ya Kiev ndetse ngo na Moscow. Ibi rero bikaba bitakiwe neza n'ubutegetsi bwa Ukraine, aho ivuga ko Perezida bavuze bace bahita meya ndetse wa Kiev yahise yandika kuri Twitter yiwe avuga ko amajambo nkaya ari ayo guha courage Perezida Vladimir Putin kubandanya gukora ivyo ariko arakora, ngo ahubwo yarakwiye nyene guhimiriyetingwa nyene ngo agakozwa isoni kuvyo ariko arakora, kugira amenye ko ivyo yakoze ivyo ariko arakora muri Ukraine bitari bikenewe, ndetse ngo atanu n'ubundi mutegetsi yovyumvira muri kino gihe. Ariko rero biboneka ko Perezida wewe Emmanuel Macron kuva ino ntambara yatangura ntabwo yigeze ashigikira igihugu ca Ukraine cyane gose nk'uko abandi bategetsi b'Uburayi babigira, ndetse abategetsi bamwe b'Uburayi bakaba baragirije Perezida Macron ko ikibazo ca Ukraine atagifashe nkama nk'uko yarakwiye kugifata nkama, na cyane cyane ko Perezida Emmanuel Macron ari basanzwe yoboye umuryango umwe bw'Uburayi. Tubitse ko Ubufaransa none kandi ari cyo gihugu gikomeye cyane gose ku bya gisirikare gisigaye muri umuryango w'umwe bwa Buraya, havuye igihugu cy'Ubwongereza kiza carikuye ko igihugu rero cy'Ubufaransa nico gisigaye igihugu gikomeye cyane gose mu bya gisirikare ku mugabane w'Uburayi. Uriho Perezida Macron akaba ari wo mutegetsi kandi w'Uburayi ashobora kuvugana kenshi cyane gose na Perezida Vladimir Putin, mu gihe amaze kugerageza kenshi cyane gose kugira ngo arabe ko amahoro yogaruka muri kano karere, ariko nayo nyene bikaba byaramuteye kuba amazi. Ariko nubwo abandanya agerageza tubuse ko n'uheruka Perezida Emmanuel Macron yahamagaye Perezida Putin ndetse bari kumwe na kansela mushasha w'Ubujerumani, aho bari ko baramusaba Perezida Vladimir Putin ko yohagarika intambara, na cyane cyane ko ikibazo c'inzara naco nyene cari kijemwe, avuga ko bamubwira ko inzara iriko irakwiragira ku isi yose, ndetse nguko bamusaba ko Perezida Vladimir Putin yogira ico afashije kugira ngo inzara ireke gukwira ku isi nkuko biriko biraba kwira intambara ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Ariko Perezida Vladimir Putin akaba yarabishuye ko atari afise mu ruhara ahubwo hanini cyane gose ari ibihano igihugu c'Uburusiya cafatiwe n'ibihugu vya Buraya ko ari byo biteje ikibazo c'inzara muri kano karere muri rusangi. Ibi rero bakaba n'ubu bitatuye inyishu, aho Perezida Vladimir Putin yamenyesheje ko arindiriye ko ibihano bikurwaho, ibihano cyane cyane byafatiwe amato y'Uburusiya ndetse n'ibindi bihano byafatiwe amabanki, cyane cyane kudakoresha ico bita Swift code bituma ibihugu bihanahana amahera n'ibindi. Ibi rero bikaba Uburusiya bwarabikuriweho mu bihano bwafatiwe, aho rero Urusiya budashobora kugurisha ku isoko mpuzamakungu ngo buronke amafaranga biciye muri Swift code. Ibi rero navyo bikaba bituma rero Urusiya bubona ko nubwo bworekura ngo ibintu bidandaza bisubire bibandanye ko bwoba buriko burakora ubusa ko butoronka ingene bwakira amafaranga yabwo. Tuve ngaho rero tuze ku mugabane wa Afrika gatoya dusimbire mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho mu burengero bwa kino gihugu ndetse mu buseruko bw'umuji bw'umugwa mukuru wa Goma ariko harabera intambara zihuza umuhari M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo, aho ingwano zikomeye cyane gose mu duce twa Masisi ndetse na Rucura n'ahandi. Runo duce rero tukaba ari two dusanzwe bano bagwanyi barimo cyane gose. Imigwano irakomeye, aho ndetse bimaze kuboneka ko abasirikare benshi ba Kongo baramaze kuhapfira, ndetse n'abasirikare bo muri M23 kuva aho bivugiwe ko igihugu c'u Rwanda ico kiriko kirashikira uno muhari n'ubu
ubu rero gutana kumwikomo kurabandanya hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu c'u Rwanda aho igihugu c'u Rwanda kimenyesha ko atico kiriko kirashigikira ino mihari ariko Kongo yo ikabandanya yagiriza u Rwanda ko ariko rero inyuma y'ino mihari ndetse u Rwanda rukaba rwamenyesheje ngo mu gihe urubona ko umutekano ugeramiwe na gisirikare ca Kongo igisirikare ca Kongo kimenyesha ko gishobora gutera ndetse mu Rwanda aho abo cagiriza ko ari bariko barashigikira igihugu ca Kongo naho ari guhakiriza nako ko ariko bashigikira umuhari M23 u Rwanda rero rwavuze ko igihe igisirikare ca Kongo corengana imbibe zaco kigatera mu gace k'u Rwanda ko igisirikare cy'u Rwanda naco kitazokwihorera kizohita civuna ndetse ibi rero bikaba byotuma iyi ntambara nshasha yaduka hagati igisirikare ca Kongo n'ic'u Rwanda ariko rero nubwo biri uko Amerika iriko iragerageza gusukamo mabisi umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Blinken akaba ariwe na Secretary of State akaba yaramenyesheje ko agiye kugira ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo batore inyishu hamwe ya kino kibazo ndetse akaba yamenyesheje ko n'umuhari M23 nawo ngo ukwiye gukurikiza amasezerano bari basinyaniye Nairobi ndetse ngo bagasubira muri amasezerano bakaraba ibyo avuga ngo bitagiye mu ngiro muri amasezerano ya Nairobi bakabishira mu ngiro. Perezida Uhuru Kenyatta nawe yarahagarariye amasezerano yamenyesheje ko Kongo ifise uburenganzira bwo kwivuna wari wese ateye ku butaka bwayo aho yavuze ngo nubwo hari amasezerano ya Nairobi ntabwo Kongo yotegwa ngo yongere ihagarare irabe igucyo itegwe ibona. Yavuze ati Kongo ifise uburenganzira bwo kwivuna abansi bayiteye. Iyi ni comment ya Perezida Uhuru Kenyatta kandi nawe yari yahagarariye amasezerano ya Nairobi, amasezerano yari yatumye umuhari M23 ushira hasi ibigwanisho mu gihe byaboneka ko watsinzwe ahari mu 2014 aho umuhari M23 wari warahagaritse kurwana. Uri umuhari M23 bikaba wasubiye kuboneka uzanye imbaraga zidasanzwe aho biboneka ko umuhari M23 wari ko bitegura kongera kugira ibitero bikomeye ku butaka bwa Kongo. Naha rero cyo turangiriza hano makuru habakurikiranye mwese mwakoze cyane. Imana ishikare kwa natwe ndetse namwe ishikare kuba mujyanye n'umwanyu ishikare kugira sabone ndetse no gusharinga ano makuru kugira ngo n'abandi bamenye ibikorwa ku isi. Mwakoze ishikare kugubwa neza mu banyu no mu byanyu. Imana ibashikire naho utaha umenyekuru.